Chambere. Igitabo Ca mbere ca Samweli. Ego. Igice ca 17. Ku murongo wa 23. Ego. Ku mutwe w'amajambo aravuga ngo Dawidi yumva Goliyati acokora Abisirayeli. 23. Akiriko arayaga nabo wa muhizi w'umufilisitiya w'Igati yitwa Goliyati arakokoroka mu ngabo. Microphone please. Dutangure 23. Akiriko arayaga nabo wa muhizi w'umufilisitiya w'Igati yitwa Goliyati arasokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya atangura kwiyamamura nk'uko yahora. Dawidi aravyumva. Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati nimubona uriya mugabo aduganywe no gucokora Abisirayeli nta kindi. Umuntu yomwica umwami azomugororera vyinshi kandi azomushingira umwana wiwe akure n'inzu ya se kw'ikori mu Bisirayeli. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe ati wo kwica umufilisitiya agakura igitutsi ku Bisirayeli bomugororera iki? Mbega uwo mufilisitiya w'intakebwa niki ahacokora ingabo z'Imana nzima? Abantu baramwishura nk'ivyo bari bahejeje kuvuga bati wo mwica uko niko yogororerwa. Maze Eliyabu mukuru we imfura ya se yumvise Dawidi avugana nabo bantu uburake bwiwe buraziriringa aramubaza ati wazanywe niki? Ego. Mbega bwa butama wabusigaranye nde mu bugaragwa? Ndaza amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe rega icakuzanye nukugira ngo urabe intambara. Dawidi aramwishura ati none nkoziki? Dukomere Imana amashyi menshi urakoze mu vyagire. Hallelujah. Guhera ku munsi wa mbere twagize ibihe vyiza by'ijambo kandi twari duhagaze kuri teme ivuga ngo Imana igiye kuva mu gacerere. Imana ive mu gacerere kubw'ubuzima bw'umuntu yaje ngaha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana yo yumva inama zikogwa mu ibanga udahari, inama yumva ivyo bakuvuga ko udahari, Imana ibona ivyo bagutegurira udahari, Imana ibona inama bagukora ko udahari. Yo ibihari uyu munsi inama mbi yose y'ubushobozi bwa Satani ntiyemere kwija mu ngiro. Imana ive mu gacerere yihagarike mu izina rya Yesu. Imigambi ya Satani yose Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Muri kino gikorane Imana ive mu gacerere kubw'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana igukura hano hamwe kugeza ahandi mu izina rya Yesu. Imana igufata ikiganza mu izina rya Yesu. Teme yanje uyu munsi rero nagomba tuganire ku ijambo rivuga ngo birashoboka. Iyo wumva ko bishoboka birashoboka, kandi iyo ugerageje birashoboka. Bwira mwezi ati birashoboka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko nawe ushobora kwitwa boss. Birashoboka ko ushobora gusigwa birenze. Birashoboka ko ushobora kuvaho waruri ukagera ahandi. Birashoboka ko ushobora kugira ubwiza burenze ubwo ufise. Bwira mwezi ati birashoboka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Mbere yuko ubwira mwenzi wawe ko bishoboka, nagomba ubanze ubwira umutima wawe yuko bishoboka. Yesu nadufashe cyane gose. Nagumye numva ijwi ry'Imana rivugira umutima wanje rimbwira ngo rirashoboka. Birashoboka ko repentance ishobora kugera ku migabane yose yo kwisi mu izina rya Yesu. Hari abari bavyumvise bari hano. Naribize ngo birashoboka yuko repentance ishobora kugera ku migabane yose yo kwisi. Birashoboka ko Imana ishobora kukuduza ku yindi ngazi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Birashoboka ko Imana ishobora kukuzuza ubwiza burenze ubwo ufise uyu munsi. Birashoboka ko Imana ishobora kugusiga amavuta arenza ayo ufise uyu munsi.
birashoboka ko Imana ishobora kugushira mu bwiza burenze ubwo ufise uyu munsi. Ku munsi wa kabiri narababwiye ijambo rikomeye, ndababwira ati mentalite yawe niyo realite y'ubuzima bwawe. Iyo ufise mentalite kubwira yuko ikintu kidashoboka, nta kuntu na kumwe in reality mu buzima busanzwe bishobora gushoboka. Iyo ufise mentalite kubwira yuko udashobora gushima, nta kuntu na kumwe akanwa kawe kashobora kugira amashimwe. Iyo ufise mentalite cyangwa se ibyiyumviro bikubwira yuko udakundwa, biragoye gukundwa. Kandi iyo ufise ibyiyumviro bikubwira ko ataho uzogera, biragoye ko ushobora kugira aho ugera. Kubera kugira mentalite ikubwira ko ataho uzogera, uba uri kurongereza amaporusantaje menshi cyane yo guslowinga down cyangwa se kugabanya umuvuduko n'inkomezi n'umwete n'ubushake bwose ushobora kugira bwo kugerageza kugira ngo ikintu runaka gishobore gushoboka. Iyo ufise mentality kubwira yuko atahantu uzogera, biragoye ko ushobora kurara ijoro kugira ngo ushobore kugira ikintu ushobora kugerako. Kubera iyo mentality izoguma ikubwira ngo n'ubundi naho urara ijoro nta kintu na kimwe ushobora kugerako. Ariko Imana yo mu ijoro uyu munsi kumvishe ko bishoboka, kandi ishireho impamvu zo kugukomeza. Birashoboka mu izina. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Birashoboka ko mu rubyaro rwawe hovamwe abakozi b'Imana bakomeye cyane gose. Birashoboka ko mu mbuto Imana yashize muri wewe hovamwe abakomeye n'abahambaye bazoba igisubizo kubw'ubuzima bw'abantu benshi. Birashoboka yuko wewe Imana yo mu ijuru ishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka dusubire ku ijambo ry'Imana gatoya. Ndabona umugabo yitwa Dawidi, ntago yari bwashobore kugira ijambo, ariko yarumva ko hari ahantu ategerezwa kugera. Nta hantu yari bwagere, ariko yarumva ko hari ahantu ategerezwa kugera. Nta kintu yari bwashike ko, ariko yarumva ko hari ikintu ategerezwa gushikako. Nta kintu yari bwakore, ariko yarumva ko hari ibintu ategerezwa gukora. Nta kuntu yari bwamere, ariko yarumva yuko hari ukuntu ategerezwa kumera. Imana yo mu ijuru iguhereze mentalite n'ibyiyumviro bitandukanye nuko abandi biyumvira. Iyo wiyumviriye ugusanzwe ubaho mu buzima busanzwe. Iyo ukoze ibintu gusanzwe uronka resulta zisanzwe. Imana yo mu ijuru ikuremere mindset idasanzwe. Imana yo mu ijuru ikuremere ibyiyumviro bidasanzwe. Ntutinye kwiyumvira ibikomeye bitandukanye n'ibyabo mwavukanye batari ko bariyumvira. Ntutinye kwiyumvira ibihambaye bitandukanye n'iby'abandi muri ku rugero rumwe batari ko bariyumvira. Ikintu kimwe no gutangariza, umuntu wese afise iyerekwa rikomeye yumva ko bishoboka. Mbere yuko kino gikorane gihera, Imana yo mu ijuru imushirireho urugi agwiziremo mu izina rya Yesu. Abo turi kumwe bari hehe batere haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Dawidi araza ku rugamba. Amaze kugera ku rugamba, asanga hariho umugabo ariko aracokora ubwami bw'Imana, ariko aracokora Abisirayeli, ariko arabatuka. Yesu natufashe cyane gose. Ndinginga Imana yo mu ijuru aba ari wewe ihindura igikoresho cyo kuzana icubahiro mu nzu wanyu mu izina rya Yesu. Hari abari bavyakiriye bari ngaha. Imana yo mu ijuru aba ari wewe ikoresha mu gukura igitutsi ku bantu abatutswe bagasuzugurwa. Imana ari wewe icura ihindura igikoresho n'ikigwanishwa cyo mu biganza vyayo cyo gucecekesha akanwa k'abadayimoni. Karande yamye ifise ijambo kuva kera. Imana yo mu ijuru igukoreshe uyambura ijambo mu muryango iwanyu, uyambura ijambo muba muzomenyana.
imana yo mu ijuru aba ari wowe ikoresha. Ejo twari dufite ijambo rivuga ngo ni wewe cyangwa turindire uwundi. Ni wewe imana izokoresha cyangwa turindire uwundi. Ni wewe imana yahagurukije cyangwa turindire uwundi. Nta wundi numwe dukeneye ko imana ihagurutsa. Ni wewe twifuza ko ari imana ikoresha. Ni wewe twifuza kuhindura amateka y'abantu. Ni wewe twifuza ko imana igushira hejuru. Ni wewe twifuza gukora igikorwa cy'Imana. Ni wewe twifuza kuririmbira Imana. Ni wewe twifuza ko wandika indirimbo zikomeye. Niwe twifuza gukoreshwa ibidasanzwe. Imana yo mu ijuru igushire ku rundi rugezo muri kino gikorane. Imana yo mu ijuru igutunga inkoni, aba ari wowe ikoresha mu izina rya Yesu. Aba ari wowe isiga amavuta mu izina rya Yesu. Aba ari wowe yambika ubwiza n'igikundiro mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Aratuka, arabakengera, arabafata for granted. Imana nidufashe cyane gose. Sinibuka nimba ari kwa kabiri ari kumengane kwa kabiri. Narabwiye abantu ati niwabona Imana igukoresheje ibikomeye, ntucurabona yuko abandi bataragera ku rugero rwawe, yuko ari abanyantege nk'ibatazi gusenga. Imana niwabona iguhezaga ikaguha amafaranga imbere y'abandi, ntuce wibaza ko abandi ari bijuju batazi kurondera. Imana yakugiriye favor kubw'igihe cawe, ariko nundi nawe hariho igihe ciwiwe, kandi uko arushiriza gukora, Imana mu ijuru ibashindanya kumuteza imbere no kumushira imbere mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Kandi nawe ntubona abantu babaye successful imbere yawe, ntubona abantu bariko barurira mu ndege nka bus, ntubona abantu bariko baragenda bakoresha amafaranga nkaho umenga ntago bayavunikira, umenga amafaranga kuyaronka kuri bo n'ikintu coroshe, uce wumva umenga wowe byararangiye nushobora kuyaronka. Uri hano birashoboka ko nawe ushobora kuyaronka mu izina rya Yesu. Iyo wize birashoboka ko nawe ushobora kuyaronka. Iyo ukoze nawe birashoboka ko ushobora kuyaronka. Imana yo mu ijuru ntago yavuze ngo wowe ntacu uzogerako. Akarimbi kose Satani yagushingiye, Satani akagashiraho. Imana yo mu ijuru ishingura ko karimbi, iguteza intambwe, ikugeze mu kindi kibanza, ikwinzize mu bundi bwiza, igukoresha ibitangaza n'ibimenyetso, igushire ku yindi ntambwe. Nimba turi kumwe tela haleluya. Imana nidufashe cyane gose. Dawidi aravuga, arabasuzugura, arabakengera, aravuga amajambo menshi cyane gose. Aya majambo yose agakengegwe kose uri kurasuzugurwa, ndazi ko Imana ikumva. Ndayinginga ive mu gacerere mu izina rya Yesu. Abadayimoni bariko barakubabaza, ndazi ko Imana ibibona. Imana ive mu gacerere mu izina rya Yesu. Ivyo uri kurahura navyo, ndazi ko Imana iri kirabibona. Ive mu gacerere mu gihe nkiki, ive mu gacerere mu gihe nkiki mu izina. Ntago nza gufata umwanya munini ya cyane gose wo kuvuga, ariko ndazi mu kanya turaza gufata umwanya wo gusenga. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Dawidi ariko arirenganira, ari ngaho. Nigeze kubigisha igihe kimwe ndavuga nti igihe cy'Imana bitwa Kairos kiratandukanye nuko umwana w'umuntu ashobora kuciyumvira. Ushobora kwibaza yuko igihe cy'Imana kizogera igihe runaka, ibintu bigatangura bikagenda uko, ariko hari igihe Imana ishiriraho umuntu mu buzima bwiwe, ico gihe kigahindura amabwirizwa n'amategeko n'amaprotokole n'amaprincipe n'amaprocedure y'ibintu byose. Abandi bavuga ngo kugira ngo ugere kuri utegerezwa guca. Ico gihe kigeze, Imana ikakongera inkomezi, Imana ikakubahisha, Imana ikakuduza, Imana ikagushira hejuru, Imana ikagusiga, Imana ikakwambika. Kandi ico gihe cy'Imana ntigishobora guhagarikwa n'amajambo y'abantu, ntigishobora guhagarikwa n'ibihumaze. Imana yo mu ijuru igushirireho ibihe by'ibitangaza bidashobora guhagarikwa n'umuntu uwo ari we wese. Batobiya nibahaguruka ntibashobore kubihagarika, Basaniparate nibahaguruka
ntashobore kubihagarika. Amageragezwa niyahaguruka ntashobore kubihagarika. Tera haleluya, tera haleluya. Kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Arabyumva, amajambo arayumva ari ngaho. This man, uyu mugabo yitwa Dawidi. Yesu natfashe cyane gose. Inyuma y'akanya gato haravuga nti ariko konzi Imana yanje yagiye ibana nanje kenshi. Munkurikire kano kantu ngomba kubabwira. Konzi Imana yagiye inkoresha ibikomeye. Konzi Imana yanje itananigwa. Konzi Imana yanje idatsindwa. Konzi Imana yanje ishoboye. Nongere ndabisubiremwo. Kuwa mbere narabivuze, n'ubu ndongeye ndabisubiramwo. No kuwa Mungu narabivuze. Ntuze wigera uguma mu gacerere igihe cyose wabonye igikorwa cyawe ukora cyatewe, igihe wabonye aho ukura amaramuko, igihe wabonye abana bawe, igihe wabonye ubuzima bwawe bwatewe n'abadayimoni, ubuzima bwawe hari watanguye kubuvamira, ubuzima bwawe hari watanguye kubugwanya, ubuzima bwawe hari umuntu yabuhagurukiye. Ni kosa rikomeye cyane guhagurukirwa na Satani hanyuma ngo ugume mu gacerere. Iyo ugumye mu gacerere uba wemeranyije no gutsindwa no kuneshwa. Ariko Imana yo mu ijuru igukure mu gacerere, nayo ive mu gacerere mu buzima bwawe. Iyo umuntu avuye mu gacerere, Imana iva mu gacerere. Iyo umuntu ahagurutse, Imana irahaguruka. Iyo umuntu afashe ingingo, Imana ifata ingingo. Sinzi ko hari abantu bariko baranyumva. Iyo umuntu yitumye ku kintu, Imana nayo iragiherekeza. Hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bw'umuntu ari ngaha, ariko hari n'icyo nawe Imana igomba ku buzima bw'umuntu ari ngaha akora. Imana yo mu ijuru ituma uhaguruka, igukoreshe mu gihe cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Don't ever lose time. Yesu natfashe cyane gose. Imana yaguhezagiye, yaguhaye source y'ikintu runaka. Imana yaguhezagiye, yaguhaye umugisha. Imana yaguhezagiye, yaguhaye umuryango. Hirya no hino akajagari, disturbance everywhere. Mubo muvukana, mubo muva mu ndimwe mu bana bawe, Satani yahagurutse ukaguma ucecetse. Dawidi yaranse kuguma mu gacerere, haravuga ngo hari icyo Imana yagiye ikorana nanje kuva kera. N'uyu mwanya ndizera ko hari icyo ushobora gukora. Ababonye Imana ikora, nimba hari intambara yose Satani yahagurukije ku buzima bwawe, Imana yongera ikorane nawe. Ihagarike mu izina rya Yesu. Ihagarike mu izina rya Yesu. Ihagarike iyo mivunda mu izina rya Yesu. Yesu natfashe cyane gose. Haleluya. Singomba kuvuga ukuntu Dawidi yagwanye n'ukuntu yagize ikindaza amateka y'iyi nkuru abatari bakeya murayizi. Yesu natfashe cyane. Ariko Dawidi yarazi ibanga yakoresheje kugira ngo ashobore kunesha idubu. Reka ndakubwira, nihagira umuntu ubona yageze ku kintu gikomeye runaka, ntuze wigere umubaza ngo byagenze gute kugira ngo ugere kuri kino kintu gikomeye. Akubwire ko ari ubuntu bw'Imana ngo umwemerere. Azoba akubwiye ukuri, ariko kandi azoba akwimye amakuru. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ntuzobone umuntu hariho umuhamagaro ukomeye wigeze kuba wabaye successful. Ntuzobone hari igikorwa gikomeye yagezeko. Ntuzobone hari urudandazwa rukomeye yagezeko, hanyuma umubaza amakuru y'ukuntu yabigenjeje, akubwire ngo ni ubuntu bw'Imana. By'ukuri akubwiye ibyo ari byo kubera ko ni ubuntu bw'Imana. Kubera iyo hataba ubuntu bw'Imana ntiyari kubishobora. Mugabo yakwimye amakuru. Ikintu cyose wogera ko gikomeye, there is a way. Hari inzira yo kukigerako. Hari amajoro yaraye ataryamye atakubariye. Hari inshuro yahebye amafaranga menshi atakubwiye. Hari inshuro yavuganye n'abantu benshi bakamuhemukira atakubwiye. Hariho amadeception yahuye nayo atigeza kubarira. Hariyo
abagerageje kumwicisha atigeze akubwira, hariyo abamwimbiye ibyobo atigeze akubwira. Ntukabona umuntu ari ku rugero rwiza rwo gushayininga no kwakaka ngo uce wifuza kuhasimbira no kuhagera utazi amakuru ye kuntu yahageze. Ntabwo ushobora kugera ku rugero rukomeye ariko atamakuru ufise. Ikintu cya mbere n'amakuru, Imana ibanze iguhishurire, iguhereze revelation y'ikintu wokora kugira ngo gihindure amateka ku buzima bwawe. Dawidi, abandi babona Goliyati nk'ibyago n'urupfu kuri bo, ariko Dawidi Goliyati yamubona nk'ingazi igiye gutuma atamuka yinjira mu isezerano ryiwe. Ibyo abandi bariko baratinya, Imana yo mu ijuru iguhereze kubikora. Ibyo abandi bagira ubunebwe gukora, Imana yo mu ijuru iguhereze umwete wo kubikora. Ibyo abandi birengagiza, Imana yo mu ijuru iguhereze kubihereza agaciro. Hari ikintu mu Cyongereza bitwa careless. Show me a careless man today, I will show you a useless man tomorrow. Nyereka umuntu atagira icyo yitaho n'icyo yitwararika uyu munsi, nanjye ndakwereka umuntu atakintu azoba amaze mu myaka iri imbere. Aka karabacitse ntago mukumvise. Ndagasubiremwo. Yesu nadufashe cyane gose. Umuntu atakintu yitaho, umuntu abandi baba bariko barakora nawe aryamye, umuntu abandi bariko barashakisha nawe yirengagiza, umuntu abandi bariko barasenga bisonzesha nawe aguma amira amafiriti n'ibiharage, umuntu abandi baguma barondera hirya no hino nawe aguma yicaye. Careless, atitwararika, atita ku kintu, atitwararika ikintu na kimwe. Nanze cyanda mukwereka mu myaka iri imbere atakintu na kimwe amaze. If you care less today, you will be useless tomorrow. Nimba utitaye ku kintu uyu munsi, nimba uri umuntu utita ku bintu uyu munsi, ejo nta kintu uzobugize gute umaze. Ariko umugabo yitwa Dawidi yanka kuba, abandi bose barabyirengagiza baragira ubwoba, ariko aravuga ngo ibyo abandi birengagije, ibitutsi ariko aratuka Imana, jewe ntago ndabyirengagiza. Niwabona abantu birengagije gukorera Imana, fata amafaranga yawe ukorera Imana. Niwabona abantu birengagije igikorwa cy'Imana, fata umwete n'umubiri n'ingufu zawe ukorera Imana. Uyu munsi ugaragara nkaho atakintu uri kurakora gifise inkomezi, ariko aho abandi batinye nawe ugaseruka, hariho igihe abandi uzoshigwa imbere nabo bagukurikira inyuma. Imana igushiye ku rugezo ruhwanye n'ingufu n'inkomezi by'ibyo uri kuragerageza kurondera no gushika ko mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari ngaha atararyama, adatuza, adatekana, aguma arondera igitondo n'umugoroba kugira ngo hagire ahantu Imana imushitsa, Imana ikuduze ku yindi ngazi, igukoresha ikintu kidasanzwe mu izina rya Yesu. Umuntu aguma ku mavi ariko aringinga Imana, Mana mpezagira, Mana ncira inzira. Ninde muntu ashobora kunezererwa gukorana n'umunebwe, n'umuntu atitwararika? Iyo umuntu wese abonye umuntu w'umunyamwete ari careful, yitwararika ku bintu, banagize n'umuntu bakenera bavuga ngo hamagara runaka niwe aba concentre mu bintu ariko arakora, hamagara runaka niwe abikora neza. Ikintu cyose uzokora, if you do it well. Nimba ugikoze gikore neza, nimba usenze senga neza, nimba ukoze kora neza, nimba uhagaze hagarara neza, nimba urondeye rondera neza. Imana yo mu ijuru iguhereze gukora igikorwa neza, icyo werekeje ku maboko cyose, umuhamagaro wawe wose Imana igushoboze kuwukora neza mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Kandi babona Goliyati, bamubona nk'ikibazo, aravuga ni Imana nkomeza kino kibazo ndakivyaremo umusaruro. Reka ndakubwira, niwahunga ibibazo
ibibazo bizokuzunguruka imbere, ariko niwakemura ibibazo imbere yawe, ibibazo bizoje inyuma yawe mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru iguhereza umutima w'abagabo, ntukumva abadayimoni baguhagurukiye ngo utangura guhunga, ntukumva bariko batukisha izina ry'Imana ngo utangura kwegera inyuma, ntukumva abandi bariko barashima ngo bigutere ishavu, ngo bigutere icyangiro cyangwa se ngo bigutere ishari. Imana yo mu ijuru iguhereze aho nyene muri izo ntambuko zawe ntoya, muri ibyo bintu ubona biriko birakugora gukora, bya bindi ukora udashaka, bya bindi ukora wumva umenga bariko barakugora, aho nyene aho ni Imana yo mu ijuru izoshobora gukura mu ibyiza n'umugisha n'amashimwe ari imbere yawe. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe tuja gusenga, twari tumaze iminsi duze porogaramu yo kugenda gusenga, kandi cyari igihe cy'imvura nyinshi, tumara amajoro menshi cyane tutaryama, dusenga mu ijoro, dusenga no ku murango, imvura itunyagira, dusenga mu misozi, dusenga mu mazi. Hanyuma apotre twari duse n'abandi bantu twaba tubana n'abandi twaba turi kumwe, akambwira ngo tuje gusenga. Avuga none ntaruha ntarambigwa. Imana idufashe cyane rwose, Yesu nadufashe cyane. Umutima wundi ukacugaruka ukambwira ni none muri abantu bose ntibyabona ko twaguma tujana gusenga kubera iki? Why? Runaka ntiyamubwiye, n'uyu ntiyamubwiye, kandi akaba ari mu kavura kameze neza kuryama, kameze neza gusinzira, ukaca wumva tugende gusenga, kandi akavuga juste ubu nyene niwe uca witaba, ntitugende gusenga. And then I wake up, nkagenda numva hamwe novuga ngo nagenda ndabikunda noba mbesha imbere y'Imana, nagenda atabyo nshaka, ariko ngezeyo nkasenga, nagenda numva mfise umuruho, inyama zo mu mubiri ziriko ziraribwa, ahantu hose ndiko ndatonekara, turi mu majene mu masengesho, we are fasting, umuruho ntitwasinziriye, ntitwaruhutse, kandi nibyo turiko turasengera ntago turiko turabibona ako kanya. Miracles are not happening. Basi hari igihe ugira courage ukavuga ni hari ikintu kiriko kirakoreka, reka mbandanye kugenda gusenga, nta kintu kiriko kirakoreka, ariko we keep on playing. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Imvura ikadukubita tugataha, tukongera mu ijoro tugasubira gusenga, kandi bukeye mu bukerera saa 11 tukongera tukabyuka, iminsi n'iyindi, ata kintu na kimwe kiboneka. Umviriza ndakubwire, igihe cyose uzokora ibyo abandi batariko barakora, uzoronka ibyo abandi batariko bararonka. Imana yo mu ijuru igukoresha ibyo abandi badashoboye gukora, igushyire mu muryango abandi batinya kwinjiramwo. Imana yo mu ijuru igusiga amavuta yo ku rwego rwo hejuru. Imana yo mu ijuru ikugururira umuryango mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru igushyire ku yindi etape mu izina. Yesu nadufashe cyane rwose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane. You can't be somewhere without knowing how you are being there. Ntushobora kuba ahantu utazi ukuntu hari, abakubona nibo batamenya ukuntu wageze aho hantu, ariko wowe igihe cyose uri aho hantu ubuzi inshuro wiyase, ubuzi inshuro wagwaye ingwara n'izindi, ariko ukabandanya ukora, ubuzi umuruho n'imvune wagize. Imana yo mu ijuru iguhereza umwete. Ikintu kimwe ndakubwira, birashoboka ko ushobora kugera ku kintu gikomeye, birashoboka ko ushobora kuba umudandaza akomeye, birashoboka ko ushobora kuba umuririmbyi internationale, birashoboka ko ushobora kuba umuvugabutumwa internationale, birashoboka ko ushobora gutumwako ku rwego rw'isi. Imana yo mu ijuru igukore ku maso, ikuduze, kandi Imana ituma bikunda, iguca
yera igushireho impamvu ikugeze ku rundi rugezo mu izina rya Yesu. Nimba turi kumwe tera haleluya. Dawidi araraba ukuntu ariko aratuka aba bana b'Imana, hanyuma acakora ikintu abandi bari batinye gukora. Yafashe decision. Umviriza kano kantu. Your decisions determines your destination cyangwa se your direction. Decision yawe, ama decision ugira mu buzima bwawe, ama decision ufata mu buzima bwawe ni determination, is the determination. Yesu natufashe cyane gose. Ni determination ya direction yawe cyangwa se y'intumbero yawe. Ama decision ufata mu buzima bwawe nico gisobanuro, niyo definition, niyo nyisho ya destination na direction yawe. Ufashe decision yo kugenda Gitega, niyo kiba direction yawe mwanya nyene. Ufashe decision yo kuja Ngozi, niyo kiba direction yawe kandi niyo kiba destination yawe. Nico kibanza ucushira mu mutwe, nico gicapo ucushira mu mutwe ako kanya nyene. Ufashe decision yo kuba imaraya, ubuzima bw'ubumaraya niyo kiba determination y'ubuzima bwawe, niyo kiba destination y'ubuzima bwawe. Ufashe decision yo kuba umusuma, niyo kiba decision cyangwa se niyo kiba direction y'ubuzima bwawe. Guhera uyo munsi decision yawe ihinduka direction yawe. Ufashe decision yo kuba umusuma, utangura kuba mu buzima bwo kwiba no kuba umusuma. Hano rero nagomba ndakubwira ikintu cyose kirashoboka iyo ufashe decision yo kuba umunyeshari. Ishari niyo kiba direction yawe. Iyo ufashe decision yo kuba kubagwanya Imana, abanya Imana niyo kiba direction yawe. Nico kibanza kica kiba ku buzima bwawe. Iyo ufashe decision yo kuba ku ruhande rw'abemera Imana n'abakorera Imana, gukorera Imana n'umwitwarariko w'agakiza k'Imana, nibyo bica bibinyisha ubuzima bwawe. Iyo ufashe decision yo gukora ibikomeye kugira ngo nawe ugere ahakomeye, ibyiyumviro byawe, mindset yawe, ibirenge byawe, umubiri wawe, amafaranga yawe, abagenzi bawe, abakumenya bose, abo mugendana bose, abava hirya no hino ku bwa decision yawe, baza bafata amaboko yawe mu kukusunikira mu buzima wafatiye decision kuva kera. Imana yo mu ijuru igufata ukuboko, iguhereze gufata ingingo nziza, igushoboze gufata ingingo nziza, kandi birashoboka gushobora gufata ingingo nziza zihindura ubuzima bwawe. Haleluya. Niba ufata ingingo mbi, ntabwo ushobora kwitega resulta nziza kandi ingingo zawe ari mbi. Yesu natufashe cyane. Haleluya. Ntabwo ushobora kwitega resulta z'abanyenkomezi kandi ingingo zawe ufata ari z'ubunyantege nke. Ntabwo ushobora kwitega resulta z'aba VIP kandi decision zawe ari zo kuba mu buzima buciriritse. Imana mu ijuru ikuduze grade mu byumviro bya mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru yagure reality y'ubuzima bwa mu izina rya Yesu. Yesu akuduze kandi birashoboka mu izina. Birashoboka mu izina. Umva kano kandi kantu. Ubuzima buguhereza icyo wabusabye. Life gives what you are demanding. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. 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 Guhera uyu munsi
iyo uvuze ngo ubuzima bwanjye ndifuza kuzoba umuntu akomeye, ugatangura kubiharanira no kubisengera no kubitangira ibimazi no kubikorera no kubiharanira, uko biri kose uba umuntu akomeye. Ikibazo abantu baratinya kwiyumvira ibikomeye, abiyumviriye ibikomeye nabo bagatinya gutanga ikiguzi cyo kuba abantu bakomeye. Imana yo mu ijuru iguhereze kuba mu buzima bw'abakomeye kandi gushoboze gutanga ikiguzi cyose cyo gusaba. Imana hari gusaba amafaranga kugira ngo ugere ahakomeye, Imana iguhereza ayo mafaranga. Nimba bigusaba igikundiro kugira ngo ugere ahakomeye, Imana iguhereza igikundiro. Imana iguhereza igikundiro. Imana iguhereza igikundiro. Imana iguhereza ubwiza. Imana ikwambika inkomezi. Imana ikwambika imbaraga. Tela haleluya. Yesu natufashe cyane rwose. Haleluya. Haleluya. Yesu natufashe cyane rwose. The thing you decide, amadecision ufata, nibyo ubwira ubuzima ko hari icyo ushaka kuba, uraba uko nyene. Iyo ushatse kuba umusambanyi, ubuzima bwawe ukabupresenta kuba umusambanyi, ubwo nyene Satani agushiriraho umuhamagaro w'ubusambanyi, n'abandi bose baraza bakurondera bagukurikira. Iyo ushatse kuba umunyamasengesho nahakomeye kandi ubuzima bwawe ukabuhereza ubuzima bw'amasengesho, abakomeye, abahambaye, abadasanzwe bagenda bagufata ikiganza kandi bifatanya nawe mu kibanza urimo. Ndinginga Imana yo mu ijuru igushoboze icyo wari ubona ko kidashoboka gishoboke, icyo wabona ko kidakunda gikunde, icyo wabona ko kitokwemera cyemere, icyo wabona ko kidashoboka gishoboke. Bwira mwenzi ati birashoboka mu izina rya Yesu. Ngiye kurangiza. Yesu nafashe cyane. Nababwiye ko ntaza kwigisha umwanya munini ya cyane. Haleluya. 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 Yesu nafashe cyane gose. Dawidi yarazi iby'Imana yakoranye nawe. When you know better, you act better. Iyo uzi byinshi, kubera ko reaction y'ukuntu wiyerekana nuko wigaragaza bitwereka icyo uzi nuko umeze. Kandi iyo atakintu uzi witwara nk'abantu atacyo bazi. Kandi iyo hari icyo ushoboye, uko biri kose abakubona barabona ko hari icyo ushoboye, kandi nawe urakitinga nk'ufise icyo ashoboye. Dawidi aravuga ngo jewe hari icyo ntushobora gushobora, fatiye ku by'Imana yakoranye naje, fatiye aho Imana yagendanye naje, fatiye ku ma experience maze kugirana n'Imana nagiye mbona bino bintu no bishobora. Naho abantu batokwemera, Imana iguhereze kwiyemera. Naho abantu batogutahura, Imana iguhereze kwitahura. Naho abantu batogushigikira, Imana iguhereze kwishigikira. Haleluya. Abantu nibatumva iyerekwa ryawe, Imana iguhereze guhagarara mu iyerekwa ryawe. Abantu nibatumva umuhamagaro wawe, Imana iguhereze guhagarara mu muhamagaro wawe. Abantu nibatabona iyerekwa ry'iyo uri kuraja, Imana iguhereze guhagarara mu iyerekwa ryawe. Kandi nababwiye ngo nimba ryitwa iyerekwa, ni kuvuga ko rishobora kuboneka. If it is called a vision, it can be seen. Kandi ikintu cyose gishobora kuboneka kirashobora no gukogwako. Nimba hari iyerekwa ufise ukaba uribona imbere yawe, Imana yo mu ijuru ikugururira umugambi, ikugururira inzira, igushyirireho impamvu utangure kurikorako, utangure gukora ku kazi, utangure gukora ku mafaranga, utangure gukora kuri iyo visa, utangure gukora kuri urwo rugendo. Tela haleluya. Dawidi aravuga ngo they are not on my side.
ntibari ku ruhande rwanjye, ntibari ko barananahura, ntibari ko barananshigikira, ariko Imana nizeye, Imana namenye, ndazi kwiza kunshigikira. Yesu nadufashe cyane rwose. Umuntu wese yabuze ikiganza kimufata muri iyi minsi, Imana ikurungikira ikiganza kigufata. Birashoboka ko abafasha bashobora kugufata ikiganza, birashoboka ko Imana ishobora kukuduza, birashoboka ko Imana ishobora kukwambika ubwiza, birashoboka ko Imana ishobora kugushigikira, birashoboka ko Imana ishobora kugukura ahantu hamwe ikakugeza ahandi. Tera haleluya. Imana idufashe cyane rwose. Hanyuma abiwabo baramubwira, uje gukora iki ngaha? Ndabizi nta kindi kikuzanye, uje kurorera. Ayayayayaya, Imana igukure mu gakengegwe ko kubona abandi bariko baratera intambwe nawe uri kurarorera gusa mu izina rya Yesu. Imana igukure mu gahinda ko kubona abandi bagera mu bundi bwiza nawe uri kurarorera byonyine mu izina rya Yesu. Imana igukure mu gasuzuguro ko kubona abandi batera intambwe uko bwije nuko bukeye nawe wicaye. Imana ikuduze mu izina rya Yesu. Imana igushyire ku rundi rugezo mu izina rya Yesu. Imana igushyire mu rindi yerekwa mu izina rya Yesu. Imana igushyire mu yandi mavuta mu izina rya Yesu. Imana igushyire mu bundi bushobozi mu izina rya Yesu. Imana igushyire mu kindi gikundiro mu izina rya Yesu. Ntabwo bazoguma bubaka amazu uri kuraraba, Imana izoguha kubaka amazu yawe. Ntabwo bazoguma bariko barurira indege uri kurabaraba, Imana izoguhereza kugendera mu ndege nka bisi uyizungurukemwo. Abizera ni bakeya, sinzi ko batashe. Aya bradebo sakataka. Ntabwo bazoguma bashinga intahe uri kuraraba, Imana igiye kugurura intahe vuba cyane. Ntabwo bazoguma bariko bararongora abandi barongogwa nawe uri kuraraba, Imana ikubakire. Haleluya. Ntabwo bazoguma bavyukira ku kazi nawe uguma baraba wicaye muhira ku gasima, nawe Imana iguhereza akazi mu izina rya Yesu. Mbere yuko kino gikorane gihera, Imana ikugurura umuryango w'akazi, Imana ikugurura umuryango w'akazi. Hari abantu bariko barakira umuryango w'akazi, hari urugi rushasha. Abagwanizi ntibazoshobora kuwugara, abagwanizi ntibazoshobora kuwuhagarika. Abizera bariye batere haleluya. Imana idufashe cyane rwose. Yesu nadutabaye. Haleluya, haleluya. Imana igukure mu buzima bwo kuguma ubona gusa bashima nawe uri kuraraba. Imana ikwinjize mu bundi bwiza no mu yandi mashimwe. Imana igushire mu yandi mashimwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo bavukana aramubwira ngo waje kurorera. We are not here to watch. We are not here to watch how things is moving. Ntabwo Imana yakuremeye kuza kubona abandi bariko baraduga. Ntabwo Imana yakuremeye kuza kuraba abandi ukuntu basitsa intumbero zabo. Ntabwo Imana yakuremeye kuza kuraba ukuntu abandi banezeregwa. Hari umugambi Imana yaguhaye, hari iyerekwa Imana yaguhaye, hari umugambi udasanzwe Imana yakuremeye, hari umuhamagaro Imana yakuremeye. Imana igushoboze gutangura kuwugenderamwo no gusigwa mu ngiro. Utangure kugendera mu cyo Imana yakuremeye, utangure guhonyora mu cyo Imana yakuremeye, utangure guhagarara aho Imana yakuremeye. Tera haleluya. Umviriza itangazo Imana irambariye ngo mbere yuko kino gikorane gihera, umuntu wese icyo Imana yamuremeye kigitangaza n'umuhamagaro n'umugisha igiye kukimuterekamwo. Nimba wizera haguruka utere haleluya. Nimba hari umuhamagaro Imana yakuremeye, utangure kuwugenderamo mu izina rya Yesu. Ibyago biri imbere yawe nibigufrene, nibigutera ubwoba. Muri ibyo byago nyene, muri iryo furufumba niho Imana igiye guca inzira. Muri ayo marira, muri ako gahinda, muri ayo majoro maze utaryama, muri izo ndoto mbi
ni Imana igiye gucira inzira, ariko sinzi ko abantu bariko baranyumva. Imana irambwiye ngo ntabwo birarangira, amateka yawe ntararangira. Imana igiye gushyiraho intango sasa, Imana igiye gushyiraho intango sasa, Imana igiye guhagurutsa ingabire muri wewe, Imana igiye guhagurutsa ubwiza muri wewe, Imana igiye guhagurutsa igikundiro muri wewe. Hari abantu Imana igiye gukoresha. Nimba ari wewe waje ngaha ukumva neza ko ari wewe Imana igiye gukoresha, haguruke ngo birashoboka. Subiramo ngo birashoboka. Birashoboka ko ushobora kwambara neza, birashoboka ko ushobora gutanga amafaranga yanduka yasigarana kuri konte, birashoboka ko ushobora gufasha imfubyi n'abapfakazi, birashoboka ko ushobora kugira igikundiro nk'abandi, birashoboka ko ushobora gukoreshwa iby'abiwanyu batari bakwiteze ko, birashoboka ko ushobora gutangaza so yakubyaye, birashoboka ko ushobora gutangaza abo mwose ibere rimwe, birashoboka ko ushobora gutangaza umugabo wawe, birashoboka ko Imana ishobora kugutereka ku rugezo ata muntu n'umwe yari yiteze ko wogerako. Birashoboka kubizera, birashoboka. Ariko abizera batashe cyangwa baricari ngaha. Birashoboka ko ushobora kubyibuha, birashoboka ko ushobora kugera kure, birashoboka ko ushobora kubandanya. Hari abantu ndiko ndabona bamaze iminsi bariko baraca mu majambo y'icavuto, imbere yabo ibyari bimeze nk'ifatiro bari bizeye byarasenyutse. Imana irambwiye ngo naho ubona umenga byarasenyutse, byararangiye, ntago birarangira. As long as this breath of life is still in you, igihe cyose imhemu y'abazima ikiri muri wewe, igihe cyose ukiri munsi y'igicaniro cya repentance, ibyugawe n'amateka biruguruka mu izina rya Yesu, ibyugawe n'abarozi biruguruka mu izina rya Yesu. Mana yanje, abantu bari ngaha cyangwa bamaze gutaha, birashoboka. Abizera sinzi ko bari ngaha, birashoboka mu izina rya Yesu. Imana igiye kugushyira ku yindi ntambwe, birashoboka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko abana bawe bokwigira hanze, birashoboka ko Imana yo gushyira hejuru. Imana yacu ntiraba imyaka, Imana yacu ntiraba inkomoko, Imana yacu ntiraba igihe, Imana yacu ntagigengwa n'igihe. Umuririmbyi yaremye ngo iri inyuma y'ibihe kandi ni nayo igenga igihe. Imana itegeka igihe kigaragara nk'icyakurenganye, igushyira imbere yacu. Ibyo wabona umenga abandi barakoze, we ntushobora kubigerako. Imana ikongereze speed, ikongereze umuvuduko, ubigereko. Hari abagiye kubigerako. Tela haleluya. Imana ikongereza umuvuduko. Abakubwiye kutazobigerako babona uri kurabibamo gusumba ibyo wabayemo. Abakubwiye kutazobaho neza babona uri kurabahereza ibyo batari bibaza ko ubaha. Ariko hari abantu bari ngaha bafite kwizera, hari abantu bari ngaha bipfubi, biteguye kubona ukuboko kw'Imana, biteguye kubona Imana itanga ikiguze. Ariko abizera bari hehe? Batere haleluya we. Nyarucari azova mwihanga, naho ubona umenga urakengeretse, naho ubona umenga ntiwahawe ijambo, naho ubona umenga abantu bagushira inyuma, naho ubona umenga abantu bagufata uko bashaka. Naravuze ku munsi w'ejo, niwagendera ku byiyumviro by'abantu uzotakaza intumbero yawe. Niwagendera ku ma opinion y'abantu bakubwira ngo reka kumera uko, ngo mera uko, ngo reka gusenga senga uko, ngo reka kubana no, reka kuba muri repentance, ngo mera uko nuko nuko nuko. Igihe cyose ukurikiye amajambo y'abandi uratakaza intumbero yawe. Adamu yaratakaje intumbero yiwe kubera yakurikiye intumbero ya Eva, atakaza intumbero y'ijambo ry'Imana, atuma generasiyo yose igira umuvumo. Niwaba mu ntumbero yawe, niwaba mu iyerekwa ryawe, niwaba mu ijambo ry'Imana, abantu bose bazovuga ngo
ni ku bwa Yesu, ni ku bwa runaka kuba tumeze uko. Ndabona Yesu Kristo, umugabo yitwa Petero araza aramubwira ngo Yesu Kristo ndakwinginze ntuze gupfa, ndagukunda gumana natwe. Yesu aravuga ngo Petero agomba guhindura intumbero yanje kandi atakindi cankuye mu ijuru. Yesu aguma mu ntumbero yiwe, ahagarara mu muhamagaro wiwe. Bwira mwese tuguma mu kibanze urimo, Imana iraje kuguhezagira. Guma mu masengesho uri kurasenga, Imana iraje kugushira hejuru. Guma mu kwihangana, Imana iraje kuguhemba. Guma mu kuririmba, Imana iraje kuguhemba. Abizera tera haleluya. Yesu araguma mwiyerekwa ryiwe, aguma mu muhamagaro wiwe. Aravuga ngo Satani mperera inyuma. Imana yo mu ijuru, ikintu cyose Satani yahagurukije kugira ngo kigukure mu mugambi w'Imana, igikure mu nzira yawe mu izina rya Yesu. Igikure mu nzira yawe, n'imbarabaro zibakure mu nzira yawe. Haleluya. Tela haleluya. Yesu ahagarara mu muhamagaro wiyo, ahagarara mu iyerekwa ryiyo. Uyu munsi twese turi ngaha tuvuga ngo wagize neza Uwiteka Imana, wagize neza Yesu, wagize neza Yesu, wagize neza Yesu, wagize neza Yesu. Imana yo mu ijuru, intumbero yawe igushitsemo birashoboka, ikugezemo birashoboka, iguhagarikemo birashoboka. Imana igushire hejuru, Imana ikwambika ubwiza bwayo. Nimba wizera tela haleluya. Birashoboka mu izina rya Yesu. Yesu yarageze mu ntumbero yiwe cyangwa ntiyayigezemo? Dawidi yarageze mu ntumbero yiwe cyangwa ntiyayigezemo? Imana yo mu ijuru ikugeze aho iri kirakujana mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe gihagarikira mu nzira iyerekwa ryawe n'umuhamagaro wawe. Haleluya. Don't let anyone intimidate you. Ntihagire umuntu atuma wumva umenga ntukwiriye, ntubereye. Imana dufashe cyane rwose. Hagarara mu iyerekwa ryawe, hagarara mu cyo Imana avuganye nawe. Imana ikomeze ibiganza byawe, Imana ikomeze iyerekwa ryawe, Imana ikomeze ibirenge byawe, Imana ikomeze imfatiro zawe. Reka kwita ku majambo bariko baravuga, reka kwita ku makritike. Oya. Hagarara mu muhamagaro wawe, hagarara mu iyerekwa ryawe, gendera mu iyerekwa, walk in your revelation. Kubera ko ushaka kudeviya ngo yanguriya ni wabikora neza ngo reka nkore nkawe. Uragerageje gukora nkawe mu minsi 2, uriya nawe ni wakora neza reka mere nkawe. Mu minsi 3 ngo uriya nawe ni mu mezi 2, 3 ukaba uri kurajuragirika udafisa aho uhagarara yuja niyuva. Hagarara mu iyerekwa ryawe, hagarara ku isezerano rya repentance. Hano muri repentance Imana yaduhaye ingabire zose, ingabire y'ishuri. Nta ngabire nimwe itari muri repentance, nta ngabire nimwe Imana itahaye intumwa y'Imana. Ingabire zose zirahari. Imana yo mu ijuru iguhereze guhagarara mu muhamagaro wawe kandi ukwaguriremwo kandi ukugwirizemwo. Naho wabona umenga byanse mu buzima, Imana igiye gutuma bikunda. Birashoboka ko ushobora kwitwa mabuja, birashoboka ko ushobora kwitwa boss, birashoboka ko ushobora kwitwa uwasizwe amavuta. Birashoboka, birashoboka. Tela haleluya. Ndarangije. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya, haleluya. Yesu nadufashe cyane rwose. Imana hari abantu ije gushira mu iyerekwa no mu muhamagaro wabo mu izina rya Yesu. Abari ngaha bizera bari hehe? Ndinginga Imana yo mu ijuru, ikibanza cyose wari urimo wabona umenga ntibishoboka, Imana yugurure sinyatire yayo, igusinyire, iguhereza uburenganzira bwo kwinjira mu izina rya Yesu.
ejo bundi nababwiye ku kintu bitwa sinyatire. Ni ikintu gikomeye cyane. Amafaranga naho yoba ari ay'iwawe ntashobora gusohoka muri banki utayasinyiye. It is impossible. Ivyandiko vyose wogira bitari ko sinyatire, naho ikibanza coba ari ciwawe nta hantu na hamwe wobijana. Imana idufashe cyane gose. Rero bavuga ni sinyatire yawe iri he? Kandi naho umuntu azoba afise sinyatire y'ukuri kandi ikibanza atari gwiwe, bazoraba ibigize gute? Sinyatire. Ivyanditswe wowe ivy'iwawe ntivyanditswe, ivyanditswe biri he? Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. N'uruhusha bagwanditse batarusinye ntago ruremegwa karuruhusha. Nivyandiko biri ngaho mugabo ntibiremezwa, ariko sinyatire iza kwemeza ikintu runaka cyari cyavuzwe cyangwa cyari cyanditswe cyangwa cyari cyashizweho. Imana yo mu ijuru igushirireho ikintu cyo kwemegwa uyu munsi, gusinyire muri kino gikorane. Ivy'iwawe byari byaheze mu kirere, Imana ibisinye uvyakire. Abagiye kwakira sinyatire bari hehe? Ivy'Imana yari yaraguhaye ariko utari bwabishikire ko ibiganza ibigusinyire. Ivyo wari waradepoje, Imana ishireho impamvu. Imana igusinyire mu izina rya Yesu. Imana igusinyire umugisha wawe. Imana isinyire marayika Gabriel yaratonze ku murongo kugira ngo aronke uruhusha rwo kuzana igisubizo ku buzima bwawe. Gabriel amanukana igisubizo kiriko sinyatire. Tela haleluya. Kandi Imana yemeye ikugurura. Whatever it can come, ibyoza byose bihaguruka ubona bikagenda ubona. Ibyoza kukugwanya byose bihaguruka ubona bikagenda ubona. Imana yasinye. Hallelujah. Repentance. Imana yarasinyiye igicaniro cyacu. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Tela haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Ivuze ngo hembahaye ububasha. I give you authority, that is a signature. Ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Nta bubasha wari ufise, nta autorite wari ufise, ariko mbahaye ububasha. Ndabasinyiye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion, n'ububasha bwo kujya icica n'ikigira ico kibatwara. Imana yo mu ijuru sinyatire yayo yongere kuza hejuru yawe. Ibirondera amagara yawe, ibirondera umubiri wawe, ibirondera ubuzima bwawe, bize nk'umuyaga, birenge nk'umuyaga, ntiyagira ico bigutwara mu izina. Komera Imana amashyi menshi. Now tugomba dusaba iyindi sinyatire. Twakoze kuva mu gitondo turiko turakora, ariko kandi hari iyindi sinyatire. Baza mbwira mwiza ati urashaka sinyatire. Imana igusinyire ku kintu cyose wari kurayisaba mu izina rya Yesu. Nimba hari marayika wawe ahagaze imbere y'Imana ariko avuga ni erega Mana iminsi yashitse, erega umunsi we washitse, arindiriye ko Imana imuterera k'ikidodo na sinyatire, uyu mwanya nyene Imana ibikore mu ijuru, amanure igisubizo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Tugiye gusaba Imana sinyatire. This is how. Uko niko tugiye gusaba Imana sinyatire. Umuntu wese ari ngaha bwikore mu kwizera. Twabikoze mu gitondo kandi no kwa gatatu twarabikoze. Oya, mbere y'umunsi ntavyo twakoze kuko bijya byari muri gahunda yabyo. Mugabo Imana yarambwiye ninahagarara hano ku gicaniro kuva ntangura kuva kwa kangayi kwa gatatu, sinibuka neza kwa gatatu canke kwa kane, niho navuze kino. Imana irambwira ngo nagumye numva sunikigwa namwemera mu mutima gukora kino gikorwa. Mu mwongere apotre ari mu masengesho kandi iminsi myinshi cyane. Imana fashe cyane gose. Ugara hari yabagiye kudusinyira. Imana igiye kudusinyira mutwugarire portail. Imana fashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Aprotokoli batwugaririra miryango n'umunota mikeya cyane gose. Bace badusengera rino sengesho.
rero amaze iminsi mu masengesho, kandi ejo naratanze urugero ndavuga ni Mose hari igihe abisirayeli baja ku rugamba akaduza ibiganza akaduza amaboko, igihe cyose yaruha akamanura amaboko abisirayeli ntibasubira kunesha ku rugamba, byasaba ko amaboko yiwe aguma ari hejuru. Mutuzanire ibiseke aba protocol. Rero byaca bisaba yuko abitwa ba Aroni baza kumudugiriza ibiganza. Yesu natufashe cyane gose, biciye mu kumudugiriza ibiganza bakamufasha mu kumudugiriza ibiganza. Yesu natufashe cyane gose, abisirayeli bakanesha urugamba. Imana yo mu ijuru ikudugirize amaboko. Haleluya, haleluya. Biciye mu kuduza amaboko y'intumwa, Imana igukoresha icyo utari witeguye ko yo gukoresha mu izina rya Yesu. Ndagomba rero uyu munsi tubikore mu buryo budasanzwe. Umuntu wese yicaye ngaha, hari umuntu ashaka sinyatiri ivuye mu ijuru? Ninde ashaka sinyatiri ivuye mu ijuru? Nimba ushaka sinyatiri, iki kintu nikigucike. Umuntu wese akeneye sinyatire y'Imana, nk'uko ndongowe na mwemera kubikora, iki kintu nikikurengana. Ndinginga Imana yo mu ijuru, umuntu wese ari ngaha n'agahinja kari ngaha ntikagenda Imana itagakoreye igitangaza ngo igasinyire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero biciye mu kuduza ibiganza byiwe, Imana yo mu ijuru ikiguhereza kunesha intambara zose. Ndabasabye ntihagire umuntu asubire gusohoka tutaraheza kino kintu. Murindire n'iminota 3 yonyene. Hagire umuntu asubire gusohoka tutaraheza kino kintu ca dusenga. Iminota 3 yonyene. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru intambara zose Satani yari yahagurukije mu buzima bwawe, Imana ikiguhereza kuzinesha mu izina rya Yesu. Imana ikiguhereza kuzitsinda mu izina rya Yesu. Imana ikiguhereza kugendera hejuru yazo mu izina rya Yesu. Nimba ufise umuntu muvugana hano mukundana ashobora kuguhereza ishikanwa utarifise ngaha, apana ishikanwa ryo gutanga ibigira 10 n'amashikanwa, oyaye ryo kuduza amaboko y'intumwa. Imana dufashe cyane mu kumugurira amazi, kenda umwegere, turatanze uruhusha ntihagire ugira isoni. Imana dufashe cyane gose, biremewe utarifise. Nimba ufise sheri wawe genda guhereze nta ngorane. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Utayafise ngaha urabwira uwundi muri kumwe aguhereze, nawe uve ngaha bagusinyiye mu izina rya Yesu. Turakora igikorwa twese turi ngaha, tuve ngaha turonse sinyatire. Hari umuntu yipfuza ko Imana imusinyira? Haleluya. Mukanya nababwiye, ndababwira ngo hari abantu bumva ko bishoboka ariko batagerageza kugira ngo bishobore gushoboka. Hariho abandi hari abantu batazi ko bishobora gushoboka. Imana ifashe cyane gose. Ariko hari abandi bumva natanze uruhusha, ufise umugenzi wawe ari ngaha nagenda guhereze, mubwira guhe. Na ufise 10,000, ufise 5,000, ufise 6,000, ngomba ko twese twicaye ngaha, ikoraniro ryose ryicaye ngaha, dukora kino gikorwa muri aya masengesho arimwo. Kubwo gukora kino gikorwa muri aya masengesho, Imana iguhere ko igusinyire mu izina rya Yesu Kristo. Abazoza ku munsi w'ejo bazosange sinyatire yawe wamaze kuyitwara. Narinzi ngo uravyakira. Haleluya. Abantu rero bamwe na bamwe barazi ko bishoboka ariko ntibiteguye gutanga ikiguzi cyo kugira ngo bishobore gushoboka. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Abandi nabo ntibazi ko bishoboka, bibazanira ingaruka zo kutagerageza yuko bishobora gushoboka. Ariko we wumvise aya majambo, gerageza, bikore mu kwizera. Yesu natufashe cyane gose. Ntubikore kubera ko ndabivuze, bikore kugira ngo nawe Imana yo mu ijuru icihagurutse ingabo zidasanzwe mu ijuru igira icikoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ibiseke babizanye, ibiseke, ndabona ibiseke biri hariya bihagaze hariya. Mutuzanire ikindi giseke. Ndabona birahari ngibi ngaha.
Yeah, voilà, thank you. Ngibi ngaha. Noneho rero ndabona turi benshi mugabo ndashaka muce muza ngaha badusengere izi trepie muzegeranye hano tuce tuvyaguruka utanga ushira mu gerageza natanze uruhusha ufise uwo mukundana ufise sheri wawe ufise mukuru wawe mutoyi wawe madame genda umwegere mubwire ni mpamakeya nanje bansinyire mu izina rya Yesu. Ku munsi wa sinibuka umunsi nigishije ariko naravuze ngo Imana yo mu ijuru nta gikeneye ko hari ico ufise kugira ngo ishobore kuguhezagira, ariko iyo hari ico ufise birorosha igikorwa c'Imana cyane mu buzima bwawe gusumba kuba atakintu ugize gute ufise. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Mwumvise ko hari n'uwashinze intahe ngaha. Rero umuntu wese afate ico gikorwa, afate iryo shikanwa, badusabira umugisha muri iminsi y'amasengesho arimo tumudugiriza ibiganza kugira ngo Imana igire icigire icikoze ku buzima bwacu, kandi ndinginga Imana ikorana nawe, Imana ibirema kandi ikabikomeza, Imana y'igicaniro ca repentance ikigushiriraho sinyatire hejuru y'ibintu byose wari kurarondera n'ivyari byananiranye, ivyemeze n'ivyo wabona ko bidashoboka itume bishoboka, n'ivyo utabonera inzira utume inzira iboneka, n'ivyo wabona ko bidakunda itume bikunda mu izina rya Yesu. Sawa John ucugiriye reko, hanyuma urahaguruka ushire mu giseke, ntihagire uza kuri podium atashitse mu giseke. Yesu nazvaje cyane, ushire mu giseke hanyuma ucuza kuri podium, udafise utekane ugume wicaye hano, twese turakora mu izina rya Yesu. Sawa, karibu, urashobora gukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urashobora gutangura mu bangutsi kugira twiruke n'umwanya. Imana ibaho umugisha n'abakozi b'Imana bakoze kino gikorwa, Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire. Umuntu wese agira icyo akora, Yesu amuha umugisha, Yesu aguha umugisha. Usibye abakozi b'Imana, abandi mwese muduge kuri podium, bareke baze kuri podium, muduge kuri podium, muze kuri podium. Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire. Ntihagire umuntu n'umwe asigara, ishengero ryose tugira icyo dukoze, ishengero ryose tugira icyo dukoze. Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire. Tuza kuri podium, tuze kuri podium, ni hanini ishengero ryose. Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha, Imana ibasinyire, Imana ibasinyire. Hano hari cyariho, gabanya gato, gabanya, hano hari cyariho, mubareke batambuke, mwegerane no ngaha, mwegere no ngaha imbere ho. Hano inyuma hari cyariho ibibanza, mubareke batambuke baze hano hagati, hari cyariho ibibanza. Naho tutofukama tukaguma duhagaze, hano hari cyariho ibibanza, hari sinyatire ukeneye. Ayayayaya, ko mbona Imana igiye gukora ikintu gikomeye gamana yanje. Tambuka hano hagati, hari ikibanza, muza hano hagati kuri podium, mwegere hagati. Abari hano ku mpera muza hagati, hari ibibanza. Protokole sizwa no mu protokole yofasha abantu cyangwa umusekirite yofasha abantu. Hajya hagati hari ibibanza kugira abantu baze kuri podium. Hari ibibanza, hari ikibanza kinini kiri vide hagati. Aba bari ngaha twegere hano, egere kugira ngo nabandi baze kuri podium, twegere hariya nabandi bagere hano, twegere hano. Hari cyari ikibanza, hajya hose hari vide, tuhokipe hose tuhokipe. Imana ibaho umugisha, Yesu abahezagire. Ego nabandi barashobora guhagarara ngaha, muze muhagarare ngaha, muze muhagarare ngaha, muhagarare ngaha imbere. Namwe muve mu ntebe, ntihagire abasigara mu ntebe, muze ngaha, muze ngaha, muhagarare hano. Imana ibaho umugisha, Imana ibasinyire mu izina rya Yesu.
muze mwegere ino hano hose hari ibibanza, muze mwegere ino mutambuke, mubafashe batambuke begere ino. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Hari abantu Imana igiye guhindurira amateka mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana igiye guhindura amateka. Kino gikorane ntugifate ibisanzwe, iki gikorane ntugifate ibisanzwe, kirahindura amateka. Twaje gushima, Imana ikuremera amashimwe arenze ayo wari uyiteze ko mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Sawa, manzi wagarike. Nifuza John, nifuza ko umuntu wese yaje ngaha Imana imusinyira mu izina rya Yesu muri ino sengesho. Abantu atakintu bafise ntaco bitwaye, duze ikiganza ntaco bitwaye, nibisanzwe kuronka no nibisanzwe ntaco bitwaye, ariko sinyatire bagiye kugusinyira uraronka mu izina rya Yesu. Noneho rero ngomba nsabe kubw'imbabazi z'Imana, ndagusabe nimba ufise ibihumbi 5 bivunje, ibihumbi 10 bivunje, ibihumbi bingahe, ayo ufise yose mbere ndeke no kudetaya, umuntu wese ari ngaha mu basigaye bicaye hagira umuntu agenda guhereza mu bicaye. Imana uza guhereza, Imana ntiguhe ku giti ciwawe gusa, ariko guhereze double mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ari ngaha ufise, nimba wasize mu isakame, nimba wasize mu ngodo, nimba uri no ngaha kuri podium wumva hari ico wokora ko basigaye bicaye, genda ugire abo uhereza nabo baze hano kuri podium. Ya ndabona ko hari abatanguye kubikora. Imana ibahezagire cyane, genda mubahereze. Imana iguha umugisha, ufise icyo ufise Imana ikiguha double. Imana nimba yaguhezagiye ukaba ufise icyo ufise, uwo bahereza acaza atange aze kuri podium nawe, acaza ngaho imbere nawe, abasigaye bose bicaye, Imana kugira ngo nabi basinyire mu izina rya Yesu. Imana kugira ngo nabi bagirire neza mu izina rya Yesu. Hereza abantu nka 3 2 bangahe, ndabona hari bariko barabikora. Yo, Imana iguhe double mu izina rya Yesu. Imana iguhereze double mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire, Imana igushigikire mu izina rya Yesu. Imana ikugire neza. Abariko barahereza abariya bose basigaye bicaye hariya, Imana ibakoreshe nabo nyene mu bahagurutse nabo baze hano imbere mu izina rya Yesu. Oh, Yesu abahezagire. Uri ngaha kuri podium hari ugomba kuja guhamanuka, nta ngorane, turakurindira. Ejo twariko turiruka nijoro kubera bwari bwije, ubu ntituriko turiruka nijoro, ariko turarangije. Imana ibaho umugisha, Yesu abahezagire, Yesu abamugisha. Turakurindira. Uhaye 5 Imana iguha imigabane 5, uhaye 10 Imana iguha imigabane 10, uhaye 2 Imana iguha imigabane 2. Ariko Mana yanje ko abantu batariko baravuga amen, Imana yo mwijuri kugwirize mu izina rya Yesu. Hari abantu bariko barakora igikorwa cyiza. Yesu abaho umugisha. Nawe utanze, Imana iguhezagire ku giti cyawe, ihezagire n'uguhaye, imuhezagire double mu izina rya Yesu. Ndagomba ko abasigaye bicaye ngaha bose kugira ngo Imana ibasinyire mu izina rya Yesu. Imana ibasinyire mu izina rya Yesu. Uri ngaha kuri podium genda ubahereze, mubazane bariya bose basigaye bicaye, mubahereze nabo nyene. Imana ikora igitangaza nabo kugira ngo Imana ibagire neza. Bariya bose bicaye hariya mubahagurutse. Uri hano ayo ufise yose ntuyakengere, kugira ngo tuduze ibiganza by'uwo Imana yaturungikiye hano mu kumushigikira no kumugurira amazi muri iminsi y'amasengesho turimo. Ariko nk'uko twarongowe na Mpwemu Yera, ugikora wese ikintu cyose cyari cyarananiranye mu buzima bwiwe, Imana ikigusinyira mu izina rya Yesu. Imana ikigushiraho sinyatire. Hari abariko barabikora. Yesu abahezagire. Hasigaye bakeya, turiko turabaheza, hasigaye bakeya. Abakiri ngaha mubarabe bariya bose bari hariya, ntihagire n'umwe asigara yicaye. Isengero ntihagire n'umwe asigara yicaye udafise. Yesu aguhezagire cyane gose. Yesu abaho umugisha. Mbega igikorwa ciza. Imana ibasige, Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire. Mwabana mwe namwe nimuze hano, namwe babahereze, munyaruke hano babahereze, namwe babasengere.
mumanuke muzino namwe mutange bace babasinyira mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha abariko barabikora bose. Uri ngaha kuri podium ufise ibirenze ivyo wari ufise, genda uhereze babiri. Uhaye babiri, Imana iguhereze kabiri. Uhaye batatu, Imana iguhereze gatatu. Uhaye bane, Imana iguhereze incuro zine. Ukutanga, Imana ikugwirize. Mbere Imana igukorera igitangaza cihuse mu izina rya Yesu Kristo, kandi gitandukanye nuko abantu bari baciteze, nuko abantu bari baciyumvira. Imana ibahe umugisha. Hasigaye bakeya tugira tubaheze. Yesu abahezagira. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ntihagire n'umwe asigara, ntihagire n'umwe asigara. Bahereze ufise, ntihagire icyo ufise cyose ntugisuzugure. Ntihagire umuntu bahereza ngagumane icyo baguhaye ucuhereza, ucushira mu giseke, ucushira mu giseke, ucushira mu giseke, ucushira mu giseke. Hasigaye abantu bakeya nka 20 bonyene. Tubaheze. Yesu abahe umugisha. Imana ibahezagire. Imana ibahe umugisha. Imana icibasinyira mu izina rya Yesu. Imana icibasinyira mu izina rya Yesu. Abasigaye nabo mubahereze, Imana ibasinyire. Ntihagire umuntu agenda nawe atabonye ukuboko kw'Imana. Bariya nabo bari inyuma nabo mubahereze, nabo Imana ibasinyire mu izina rya Yesu. Yesu abagirire neza. Bariya basigaye hari inyuma namwe mwegere hano imbere, mugende mubahereze icyo ufise cyose. Hasigaye bakeya, ndabona n'abandi nka 6 8 bari hari, nabo nyene mubahereze mu izina rya Yesu. Ntimuhe abo ngaha hafi gusa. Ehera aba ngabariya basigaye hariya ndiko ndababereka ngabariya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Aba protokoli ivyo biseke mubifate mu biganza kugira mushikira abantu neza. Yesu abahezagire. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire. Tugiye kwakira umuhezagiro. Bariya nabo ni mubahagurutse n'abariya. Hasigaye bajya bonyene. Nta muntu yoca umugisha kuri bariya. Nta muntu yoca umugisha kuri bajya basigaye, Imana ikamugwiriza. Uziko kino gikogwa Imana ishobora kugukorera ikintu utari witeze, ikakugwiriza ibihe tangabo byinshi. Cumugisha kuri bajya basigaye hajya bari hajya. Cumugisha kugira ishengero twese tujana umuhezagiro, ishengero twese. Iki gikorane dukora ikintu kitari kimenyerewe, ikintu kidasanzwe, kandi natwe iki gikorane kidusigira ikintu kidasanzwe kandi kitamenyerewe kandi c'amateka. Ndabona hari ugiye guhereza Imana. Yesu aguhezagire cyane. Genda umuhereze kabisa. Uyo muntu ugiye guhereza, Imana yo mu ijuru urubanza rwose rwariko rurakurega irugukure ko mu izina rya Yesu. Kandi Imana yo mu ijuru itituma ivyo wahora urondera navyo bitangura kukurondera mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Ego hari hasigaye bajya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Abagiye gutanga mugereyo hama mugaruke ku gicaniro badusabire umugisha twese muri rusange. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Yesu abahe umugisha. Agiye kubazanira nyaruka ucubazanira vuba. Yesu aguhe umugisha. Yesu abahezagire mu izina rya Yesu. Reka rero duhereze ikaze. Banza utuvugirizaga agasirimba amasegonda makeya. Hari abo bariko barahereza amasegonda makeya, nta gutanga amasegonda make. Hereza abasigaye, bahereza abasigaye. Hari ugiye kubaha. Imana ibahe umugisha. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Imana ishimwe rinyuzuye umutima. Yesu abahe umugisha. Ego Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Sawa. Yesu abamugisha. Reka dumuhereze ikaze apotre adusabire umugisha. Mana nyaguhoraho, turafukamye imbere yawe,
duhamagara ijuru ryaduhamagaye, duhamagara ijuru rikomeye kandi ritangaje. Mana, iki gicaniro dufukamye ko naco gihagaze ku ishengero ryawe. Twabonye ibicaniro bitari bike byabohoye abantu. Turabona mwami cyo wavuze ku mukozi wawe kuva kuri Aburahamu. Nanje ndafukamye imbere yawe mu bihe ndimo mwami, sengera iki gicaniro n'abagihagazeko. Aho umuntu wese ahagaze, turasinyuye imigambi ya shetani yari yarasinye ku buzima bwabo. Turasinyuye impwemu mbi z'urupfu bari barabasinyiye. Turasinyuye ibyari byarakozwe n'abarozi. Turasinyuye ibyete byabarega. Turasinyuye amabohero y'inyatsi n'amagorwa n'amarushwa bamazemo igihe kirekire. Turasinyuye ibyabateye umukoshi. Turabasinyuye ibintu byose bari barasinye. Hari ibyo basinye bavuga ko atacu umuntu azomara kandi atanico azoshikako. Ibyo bari barabisinye ku batari bake, ariko tagushima mwami, natwe tuzanye ubushobozi bwo gusinyura ibyasinywe n'abana b'abantu. Hampande yaho mwami, duhejeje gusinyura imigambi y'abarozi, imigambi ya shetani, imigambi y'ikuzimu, imigambi y'impwemu mbi, duciye dushiraho icemezo cyo gusinya. Turasinyiye ubuzima abakozi bawe, turasinyiye gutera imbere, turasinyiye akazi, turasinyiye mwami Mana, turasinyiye kururanirwa. Aba bantu turabasinyiye gutera intambwe. Aba bantu turabasinyiye gushika ku masezerano yabo. Aba bantu turabasinyiye kwakira ibyo batari bwakire. Aba bantu turabasinyiye gushika aho batari bwashike. Aba bantu turabasinyiye mwami kwakira ibitangaza n'ibimenyetso, amazina y'abahinduke. Turasinye akazi ubunyene, turasinye promotion, turasinye mariage, turasinye gushigwa hejuru, turasinye guhindurirwa amazina, turasinye gusenyura Yeriko yari imbere yabo, turasinye ibyabagwanya bitsindwe, turasinye ibyabahiga bihagarare, turasinye ibyabarondera nk'urupfu bikugweho, turasinye ngo Yeriko yari imbere yabo isenyuke, turasinye Yorodani yari imbere yabo ihagarare. Mana, we ubyagiye ahera. Mana, we udahinduka kandi utananirwa kandi utazohinduka na buhoro buhoro. Aba bantu turabasinyiye rero mwami, ibyabo bitera intambwe, ibyabo bishike kure, ibyabo bigeraho mwana w'umuntu Mana toshika. Mwami, turavuguruje ibyo bari baravuze, turavuguruje mu izina rya Yesu, turavuguruje. Ariko kandi nyuma yo kuvuguruza turavuze ngo aba bantu ubayica imitima yabo yipfuza. Turavuze ngo aba bantu bakomeze ntibanyiganyige. Turavuze ngo aba bantu ubahe gutera intambwe. Mwami, turasinya amasinye y'ijuru atasubigwamwo. Igihe kimwe ndabona umuntu yari yasinye ngo Yesu amusinyira urubanza rubi. Mbere Pilato aravuga, baramusinyuruza, aca aravuga ngo icyo nasinye nasinye kandi icyo nanditse nanditse. Reka twandike ubuzima butagira mwami agasembwa n'amagorwa n'amarushwa. Mana, aba bantu baduze, ubahe amahoro, ubahe amafaranga, ubahe mariage, ubahe akazi, ubahe ubuzima bushasha, ubateturure, ubashigikire, ubafate amaboko, ubacire inzira aho zitari. Mwami, turasinyuruje ibyasinywe n'abantu, ariko turasinya ibisinywe n'Imana. Nk'intumwa y'Imana uca usinya ubakurikirane mu izina rya Yesu. Amen.